kubera iki dushima canke kubera iki tuvuga urakoze? Mbega iryo jambo urakoze rifise ububasha ubwahe, rifise inkomezi izahe kuri twebwe ndetse no ku bantu badukikuje? Ivyo ni bimwe tugiye kuyagako muri kino kiyago cuno munsi, akaba ari jewe Ingabire y'Imana Honorine. Nkuko mubibona nkabanje kubayagisha kuri débat canke kuri sujet ivuga ngo nakahe gaciro ko kuvuga urakoze canke nakahe gaciro ko kuvuga merci canke ni cahe ciza, ni yahe nyungu inyuma yo kubwira umuntu merci canke inyuma yo kubwira umuntu urakoze. Ico ndagusaba rero ni kugira j'aime, commentaire, partage kugira ngo ikiganiro kishikire na wa mugenzi wawe, gishikire benshi bashoboka. Hanyuma ikindi ntibagirwa kugira subscribe, kubera ko biratworohera kuza turabashikiriza ibiganiro bikabashikira vyoroshe iyo mwamaze kugira subscribe, iyo muri abone kuri No Repentance N'Havant TV. So ndabakiriye rero, nkuko rero nemeje kwivuga ni sujet canke débat ivuga ngo mbega kuvuga urakoze bifise agaciro akahe canke bifise iciza icahe canke ntiyahe nyungu kugira umuntu urakoze. Ivyo rero ni bimwe nkuko nabwiye tugiye kuyagirako, tugiye kurabira hamwe. Kuvuga urakoze ni ijambo twumva umenga riroroshe canke rirasanzwe, ni ijambo twumva umenga kurivuga canke kutarivuga birasanzwe, canke kutarivuga iyo wakorewe akantu gatoyi umenga ni ibintu bisanzwe. Iyo umuntu agukorera agaservice gatoyi hanyuma ukirenganira numubwire merci, umva umenga ni ibintu bisanzwe. Canke iyo umuntu agukoreye ikintu utari witeze, akagushikiza ikintu utari witeze, soit nka cadeau canke agakorera service utari witeze, hanyuma ntumubwire merci ukabona umenga ni ibintu bisanzwe. Canke uno munsi hari abantu bakozwe mu kutavuga urakoze canke mu kutabwira merci iyo umuntu yabakoreye ikintu. Ivyo ni bimwe rero kenshi bikunze kuboneka, akenshi abantu bakunze gufata minenegwe canke bakunze gufata ibisanzwe, kumva yuko umuntu umubwiye merci canke ntuyimubwire nibisanzwe, kumva yuko umuntu agukoreye ikintu ntumubwire merci ari gitoyi, kumva umenga nibisanzwe. Mbega merci canke urakoze uruhara ifise iyo ubivuze n'urwahe kuri wewe no ku bantu bagukikuje, surtout ku muntu wakora ico kintu canke ku bantu bakorera ama service canke ku bantu mukoranira ama service? Mbega ifise uruhara urwahe canke kuri societe ubayemwo, mu muryango, mu bavukanyi, mu bavyeyi canke eka ahantu hose ugenda uraca canke ahantu hose ugenda uramara umwanya, umuntu ashobora gukorera service mutazinanye canke atawuzi. Mbega iyo umuntu akoreye service kumubwira merci bikugendera gute? Benshi umenga n'akajambo gasanzwe, ariko burya si akajambo gasanzwe nkuko tuvyumva canke nkuko kuri wewe umenga n'akajambo gasanzwe, ariko si akajambo gasanzwe kandi karafise ubushobozi, karafise inkomezi. Inyuma y'ako kajambo canke inyuma y'iryo jambo hariho ibintu vyinshi vyinyegera canke bitekeye muri ako kajambo canke muri iryo jambo urakoze. Nubwo kenshi tutakunze kubibona, nubwo kenshi iyo umuntu umubwiye merci na reaction ubona, iyo umuntu akoreye ikintu par exemple urankoreye ikintu, uraje uramaye aka gift canke uramaye impano ntayo nari niteze, hanyuma urayimpaye ndakubwiye merci, en fait umenga n'akajambo gatoyi ndakubwiye ku mpano uba wampaye. Swati yagutwaye amafaranga menshi canke wanashima uyimpaye nyene kwa ko wumva umenga ari kuyima, hanyuma umuntu yakubwira merci wumva umenga nyene n'akantu gasanzwe. Akenshi ntitubona reaction y'umuntu iyo uyimubwiye yaguhaye iyo mpano canke iyo yagukoreye service umubwiye merci, akenshi nta reaction ubona, ariko muri we haba hari ikintu gikomeye uhejeje gukora. Baguhaye impano canke ukoreye service canke ukorewe ikintu utari witeze canke nubwo wowe uciteze, hanyuma ukabwira merci umuntu canke ukabwira urakoze umuntu. Iyo umuntu mubwiye urakoze, muri we arumva yuko igikorwa ciwe kibaye reconnaissant, kirafise agaciro. Même si aguhaye akantu gatoyi, mugabo arumva yuko nubwo ntanze akantu gatoyi kameme uyo muntu yakakiriye arambwiye merci, rero urumva yavyakiriye kandi avyakira neza, ugasanga atumye aryoherwa kurusha kubera ko umubwiye merci. Kandi ikindi naco bitumye yiyumvira no kuzogukorera ikindi kintu kubera ko umushimiye canke kubera ko umubwiye merci. Rero twumva umenga kubwira merci umuntu c'est normal, canke kubwira merci umuntu nta gaciro canke nta reaction nyine aza gukora canke yategerezwa kubikora. Abenshi hariho abantu bakorerwa ibintu kubera ko n'abantu baba bamenyeranye canke n'abantu baba bazi ko bibakorera, kumva umenga yategerezwa kubikora, rero ni ncahe cutuma ndamubwira merci canke kumubwira merci vyova hehe kandi ico kintu yategerezwa gukora. Canke nk'abavyeyi, ndavuga akarero nko mu muryango, turazi twese ko abavyeyi batuvyaye badushira kw'isi,
kuko baratuvyaye nta muntu yari kwizera hano kw'isi. Rero iyo umuvyeyi agiye aragukorera ikintu nk'utwo umva umenga yategerezwa kubikora, niwe yamvyaye, yategerezwa kumvyara, yategerezwa kunyigisha, yategerezwa kunshira mu mashuri akangabira akanyambika, ukumva umenga c'est normal, ukumva umenga arabinkorera, ategerezwa kubinkorera. Rero nta kamaro kumva umenga ndamubwiye merci, kuzundi ndamubwira merci misi yose, merci misi yose. Mugabo urumva iyo umuntu umubwira merci nk'umuvyeyi wawe, ibaze umuvyeyi akuzaniye akantu canke witoye igihe kanaka ukambwira ati muvyeyi warakoze, numva no gushimira, numva no kubwira merci kuvyo wakoze. Ni vyinshi cane aka kajambo merci kaza kubisubiza no, ariko arumva yuko avuga ati c'est vrai zari devoir zanje, ariko ari reconnaissant kuvyo ndamukorera, ari reconnaissant kuvyo ndamukorera nk'umwana, ari reconnaissant kuvyo ndamukorera nk'umugenzi, ari reconnaissant kuvyo ndamukorera nk'umucollègue, ari reconnaissant kuvyo ndamukorera nk'umuntu nyene tumenyeranye, apa yuko turi abagenzi, apa yuko twamana jewe, ukumva umenga nukuri urya n'umugenzi ampaye akantu canke nguriye akantu kumubwira merci, sinumva yuko jewe nobimubwira kwako birasanzwe. Ariko twige kuvuga merci. Iyo uvuze merci arumva yuko c'est vrai turamenyeranye, ntiyarakwiye kumbwira merci kwako nama nabimukoreye canke nategerezwa kubimukorera, ariko arabona yuko arabaye reconnaissant. Kandi kiri naco uretse ko kubwira merci umuntu bituma aba reconnaissant, ariko harabaho urongereza ubucuti hagati yawe n'uwo muntu, kubera ko iyo umubwiye merci arumva yuko wow cyo gikorwa kirabaye reconnaissant. Rero urya muntu ambwiye merci nuko abona yuko ico namukoreye cagize ico gitanga muri we, bigatuma yumva umenga n'ikindi gihe yo gukorera ikindi kintu kirushirije ico yagukoreye, umva umenga iyo ndamukoreye ikintu arambwira merci, rero akaguma yumva umenga yo gukorera ikintu kubera ko uri reconnaissant n'ikintu wamukoreye, uraba reconnaissant n'ico agukorera. Kandi ikindi naco abantu benshi umva umenga kubwira merci umuntu aba yakuguriye umuduga, n'umuntu aba yakuguriye inzu, n'umuntu aba yaguhaye akazi, n'umuntu aba kirya kintu nyene kizimvye, mugabo umuntu yohitana akantu ngaho onye gasanzwe kamahera makeyi akakaguha, umva umenga kumubwira merci ni kuri birasanzwe. Kandi ukumva umenga hari ukuntu merci zirushana ibiro mugabo merci nizari zikwiye kurushana ibiro, ukumva umenga hariho merci isanzwe, hariho na merci idasanzwe, hariho na merci iri hejuru kurusha izindi merci, ariko gushimirwa ntibirutana, gushimirwa ni bimwe. Iyo umuntu akoreye ikintu faut kumushimira avec sincérité, ukamwereka uvuga ati je vraiment je suis reconnaissant canke je suis reconnaissante n'ibintu wamunkorera, c'est vrai ni vy'amahera makeyi, ariko kwiyumvira gusa kubinkorera. Mbega murazi ko atari abantu bose biyumvira gukorera ikintu umuntu ashobora kuba mugendana, ashobora kuba umugenzi, ariko kwiyumvira ati reka ndamukorera ikintu umugenzi wanje abone yuko hariho ubucuti buri hagati yacu. Rero nibaka ivyo bintu bavyumvira, niga ko umuntu ashobora kwiyumvira volontairement kugukorera ikintu utabanje kukimusaba, niga ko umuntu ashobora kwiyumvira ati reka ujye mu nakeneye akantu reka ndakamuhereze, ugasanga arakaguhaye cyangwa ugasanga araguhaye ico kintu cyangwa ugasanga aragukorera ico kintu cyangwa ugasanga arakweretse ikintu kanaka utaruzi. Rero iyo ukorewe ivyo bintu canke iyo ugiriwe amahirwe ugakorerwa ivyo bintu, ni vyiza yuko ubwira umuntu merci, kugira ngo nkuko ashobora kuba yiyumviriye volontairement akumva ati bwa mundi ikintu niyumviriye umuntu nagikoreye, yarashobora kubona yuko hari ikiguzi cabaye. Kandi ikindi naco abantu benshi turakunze kwibwira merci noyibwira umuntu narinze gusaba ikintu tukiri ngaho nyene, kumva umenga umuntu wamushimira kubera ko waje kumusa service par exemple, yo urazi uraje uregereye umuntu, turazi je n'ukuri mpore n'iki kibazo, nari nifuza ko nkore na service, nari nifuza yuko mfasha kano kantu kagacamwo, nari nifuza yuko kino kintu nogikora kikagenda neza, ukumva umenga uwo muntu ni wakwiriye merci. Ariko wa muntu yiyumvira gukorera ikintu utarinze kukimusaba kumubwira merci, nisanzwe nakare yavyiyumviriye, nakare ntaco vyari kumara. Nturinde kugira merci umuntu ngo nuko yankoreye ikintu namusavye, ngo nuko yankoreye service namusavye rero ntamubwiye merci, nabanerekanye yuko ntabaye reconnaissant. Oya, ariko umuntu wese akakse kose umuntu agukoreye, akate kose umuntu agukoreye, kintu cyose umuntu agukoreye kaba akantu gatoya, akantu ubona umenga karasanzwe, ni vyiza ko umuntu umubwira merci, ni vyiza ko umuntu umubwira merci, apana kwikeka ngo ndamubwira merci birasanzwe ngo canke sinumubwira merci jewe. Urumva bivanye nyene n'amatitre d'office canke bivanye n'ivyo bahero d'office. No, merci ntiraba ngo n'umuntu akuze n'umuntu muto, merci ntiraba ngo n'umuntu afise ibintu vyinshi, merci ntiraba ngo n'umuntu akomeye cane kurusha abandi, umva ngo umuntu akomeye ntiyo kugira merci. No, ni vyiza kwiga kubwira umuntu merci ki wakoze, wagize neza, nabaye reconnaissant n'igikorwa wankoreye, cankozeko cagize
ico kimfasha. Rero ni vyiza kwerekana uwo mutima wo gushima, kwerekana uwo mutima yuko ico wakorewe wacakiriye neza, kwerekana umutima yuko yankoreye kino kintu même si nubwo ari gito ariko je ndabona yuko cagize ico kimara muri jewe. Ntituye babandi bakorerwa ibintu ariko tukirenganira. Kandi ikindi naco iyo umuntu akoreye ikintu ntumushimire canke ntumwereke geste yuko abaye reconnaissant n'ibikorwa yakoreye, ntazokwiyumvira ikindi gihe kwifuza yuko yokorera ikindi kintu. Warya muntu ntashima, rya muntu ntaba reconnaissant n'ibikorwa umuntu ashobora kumukorera, ni wa muntu umuhaye ikintu vyari bisanzwe soit yabifashe minenegwe canke nyene ugasanga yasuzuguye. Abantu twinterpreta ibintu uko dutandukanye canke twinterpreta ibintu ugutandukanye. No munsi umuntu agukoreye ikintu ntumubwire merci, soit yumva umenga wamugaye canke ntaco washimye canke wasuzuguye ikintu ciwe. Rero ni vyiza ko twiga kuvuga merci, kandi ikindi naco tuvuge merci atari uko twahawe ibintu dushaka gusa. Hari igihe umuntu akwiyumvira akaguha ikintu ugasanga wewe ntiwacakiriye canke ntaco wari ushaka, mugabo le fait ko yagize umutima wo kumva umenga hari ikintu yoguha, hariho kado kuzanira service gukorera utabishimye, iga kuvuga merci, kubera ko c'est vrai no musagwaye ikintu kitameze neza canke aguhaye ikintu udashaka, ariko hirya yeje uzomukenera mu kindi kintu wumva umenga hari ikindi kintu yogukorera. Mu gihe utize kubwira umuntu merci biragoye cane, kandi burya uvuze merci navuze ngo uba wongereje ubucuti hagati yawe n'uwo muntu, kandi uba wihaye amahoro nawe nyene ubwawe personnellement. Iyo uvuze merci urumva yuko hari igikorwa ciza ukoze. Rero ni vyiza yuko twokwiga kuvuga merci mu ma situation atandukanye. Ni vyiza yuko twokwiga kuvuga merci dukomeye canke bavuga ngo nshatse kuvuga ngo turi babantu bakomeye cane. Abantu kenshi bafise ibintu vyinshi, iyo bahawe impano canke bahawe ibintu n'abantu basumvya amafaranga canke basumvya icubahiro abandi, kubabwira merci umva umenga ni ibintu bisanzwe, canke umva umenga sinkeneye ko icubahiro canje kija hasi, sinkeneye ko abona umenga yamfashije, no, sinkeneye gushima kumwereka yuko hari ico yakoze ku buzima bwanje, oya. Ariko twige kuvuga merci akantu gatoyi gusa, umubwire merci kugira ngo ejo kandi aza kwiyumvireko, kugira ngo ejo kandi aze yumva umenga hari ikindi kintu yokora, hari service yokora canke hari ikindi kintu yokuzanira. So mukurangiza rero kino kiyago cacu cuno munsi, numva notumira umuntu wese kwiga kubwira merci. Merci kuyivuga ku muntu muto, merci kuyivuga ku muntu mungana, merci kuyivuga ku muntu agusumba, merci kuyivuga ku kantu gatoyi, merci kuyivuga ku kantu ubona umenga kari gakenewe canke cari gikenewe mu buzima bwawe, canke ikintu ubona umenga wari ugishaka gose. Iyo ho uhawe ikintu wari ushaka biroroshe kuvuga merci, muga iyo uhawe ikintu udashaka canke uhawe ikintu gitoyi umenga kuvuga merci ntaco bimaze canke ntibikenewe. Ariko vyaba vyiza tuvyize kugira ngo dukomeze twiyuzura abagenzi bacu. Kandi ikindi naco avantage yo kubwira merci umuntu, navuze ngo birungura ubucuti n'uwundi muntu kandi biratanga amahoro. Ibaze rero ufasha akanya ukagenda ukabwira merci ba bantu bose bakubwira neza, bamwe utabwiye merci, bamwe utiyumviriyeko, canke babavyeyi bawe bagukujije ariko ntiwabashimira, ntiwabaha reconnaissance n'ibikorwa bagukoreye, canke abavukanyi bawe peut-être ibintu bagukoreye, canke societe ubayemwo, canke abagenzi bawe. Ibaze uciye ufata uno mwanya ingingo y'ukumva umenga ugenda kubashimira canke gufata akanya gatoyi ukababwira merci, ngo uriko urakrea undi bucuti, barakubona nk'undi muntu, barakubona uvuga ngo uba wiyambitseko intahe nziza canke uba wishizeko igishinga ntahe ciza kuri wewe ndetse no ku buzima bwawe. So rero iki yago cacu no munsi kirangiriye ngaha, numva no basaba ko mwokomeza mubwira merci abantu ivyo bazoguma bakorera, canke mwokwiga kuvuga merci ibihe vyose kugira ngo mukomeze guma mugaburira relation zanyu, kugira ngo mukomeze mugaburira ubucuti bw'abagenzi banyu. Ico ndabasaba rero kindi ni ugukomeza mukurikirana ibikorwa vy'imboneshakure yacu Nord Princess n'abantu, kugira ngo muzokomeze mukurikirana ibindi biganiro canke ibindi bikorwa bizogenda bica ku mboneshakure yacu Nord Princess n'abantu. Numva kandi no bipfuza gukomeza muroranirwa mu vyanyu no mu banyu, mwarahezagiwe.